ndiko ndumviriza madame afise uruhara runini mu igaruka ryawe akanya nigwa kugira ngo umushimire imbere y'amaso y'abantu. Chérie, kandi nzokigwanira kugira agateka madamu yampaye mu kungarura muri muziki sinzo umutrompe nciye mu muziki kuko abantu benshi kuva ndi umwana papa wanje n'umuririmbyi barabinyankishije gushika aho mbigarukamwo imvi ziriko ziraza nico bituma aya musoza korotse kandi yareke aze nk'imvura kuko ndakuramukije inshuti mugenzi w'ibiganiro vya Indundi TV, ndakuramukije wewe wese mugenzi wama wipfuza iterambere ku muziki Burundi, ndakuramukije wewe wama wipfuza yuko umuziki Burundi utera imbere. Buryo bavuga ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi ngo kandi utubiri tuvurana ubupfu nta umwe jewe nawe dufatanye mu nda twoshikana entertainment ya 257 ku yindi ntambwe kuri 254 255 busa aho hose tugashikayo tukanarenga imbibe tugashika muri za Aziya. Buryo umuziki uri kuravuzwa ahantu badatahura ururimi uri kuravuga ariko ukumva biko ratamba indirimbo yawe ni ibintu biba bishimishije cyane. Dukore kugira ngo dukunde ivy'iwacu imbere nico civugo. Abwira mugenzi uti #ivy'iwacu imbere. Burya tunakoze twoshika hamwe. Subscribe kuri Indundi TV kugira ngo uzaronka amakuru ameze neza. Allen the really imbere ya kamera ariko inyuma ya kamera hama hari King Max. Kora subscribe kugira ngo nanje nze kuyagire n'umutumire wanje turi kumwe agiye kukuyagira byinshi inyuma yo kubura. Burya ngo aragarutse kandi ivuze yuko mushigikira ijambo subscribe maze nanje ngaruke. Inshuti mugenzi kuko nari nabikubwiye ni Indundi TV yabiringa kugira ngo dushigikire abariko barakora dushigikire tunarabe baba ndibigeze kubura ico bacaratumye babura ariko nkoko nabikubwiye ndahari kugira ngo nzane ibintu bimeze neza. My name is Allen the really uwo turi kumwe ngaha bamwita Aimable Tayaya numwe mu bagabo canke mu basore bakoze neza no bariko barageza gukora neza bafise byinshi ariko Aimable Tayaya mbanze ndakuramutse imbere yuko tugira ico tuyagiye abakonzi umuziki mu Burundi na cyane abakonzi bawe. Yes Alan na Indundi TV ndabaramukije nabariko baratwumviriza. Hi everybody ndaryoye cyane kuronka akakaryo kubana namwe no kubana n'abatwumviriza. Aimable Tayaya amakuru y'imyaka amakuru y'imisi myinshi ego nivyo muriko murakora hari turimbo twinshi za orantiwa zikiri nshasha ariko Aimable Tayaya amakuru y'ijya myaka yindi heze atari karaboneka vyifashe gute? Bon muri ijya myaka narakoze ibikogwa ariko ntivyagira amahigwe kuboneka bivanye ku ngorane suko na producer hanyuma sindonke ico narondera kandi nakirishe ariko ubu mbona nagarutse kubera Imana izi ashaka kunshikana. Ariko amakuru ni meza kuri Aimable Tayaya kuko mvuze kuri ijya myaka wabuze nivyo urishuye ariko narimbagije ku magara yawe ni sawa nta kibazo wahagize? Bon health about my health mvuze kubijanye n'amagara yanje ndashima Imana ni hamwe nyene atanyambe buragahonzi kandi umubindi ushira uvyimbye je ndashobora kuba nibaza ko vyose ari vyiza ariko hakaba kanenge mugabo ndashimira Imana. Arashimira Imana ariko Aimable Tayaya ngaruke gato umuntu akunze kugaruka muri kahise nimba kunze kuraba ibiganiro by'iwanje umuntu akunze kugaruka muri kahise gato inyuma ya zantozo mpindura kumwe n'aba Sal-G tutakibona yari inyuma y'indirimbo nyinshi yagiye urakora ariko mu inyuma y'indirimbo yagiye wigeze kuboneka ya nyuma yari Love Sofa. Aimable Tayaya nigiki cyamutwaye nigiki cyatumye Aimable Tayaya tudashobora kumubona kandi ingorane yagize nizihe muri kiriya gihe? Ingorane nagize no kubera nari na ivyo bikogwa narabikoreye indirimbo ndabikorera ama video mugabo acahura n'ingorane. Hari n'izindi za tugumane nawe n'abafans bagumye basaba ku maradio atandukanye yuko twobaha ama video ariko biranka canumva nobanza kwinyegeza gato kuko iyo umuntu amaze kubona kwiyari karaja inzira yugaye acaca icanzo na censhi icanzo mbanza gusubira gutekereza
mvuga umunsi Imana yonyene izompamagara ngo ngaruke muri game nzoza. Ego naciye umuhamagaro ushitse naragarutse. Taya gukora indirimbo hama ntiwazihabwa kandi wari warazirishe ni bimwe mu bintu byatumye ubura biranaguca intege kuko abenshi barakunze gucika intege muri no game kuko ugerageje kuraba bamwe bavuga ngo ntinaraye. Uwo wari waracitse intege ubuhoho boba uri kurategura kuza gute byifashe gute icyatumye kiriya gihe ubura mbega nkamwe cyo subira kuba wo byifatamwe gute? Ekada kuko naraheje kubisengera ntibizosubira. Icyo nabonye ni kimwe umwanya wanje ntabugere kandi Imana yashatse kunyugurura amaso ikanyereka ukuntu isi imeze ipima no kwihangana kwanje. Bon n'abagenzi twakoranye ivyo bikorwa sindabafitiye n'akangonongono gushika isaha kuko ndi umuntu jewe arekura mfise umutima urekurira abandi kuko naje ndakeneye ikigongo kiva ku bandi. Ivyo naravyibagiye natanguye bishasha kandi nabo twari twakoranye sukuvuga yuko tutazosubira gukorana. Ndindiriye gusa ko umwanya ugera nkasubira kubana nabo mu bikorwa ndabereka yuko iyo umuntu agukoshereje ntucumuta ahubwo uramwegera. Ego hari bimwe Aimable Taya yagiye arakora nka za ikidima ari kumwe na DJ Chento aho ndiko ndinjira mu igaruka uri gukora indirimbo za Uranti wa uri kumwe na ba Dofi Dankala zifashe gute umuzo wawe wowe uri kubona gute uriko witegura gusubira gute gukumburitsa babakunzi bawe bakera kugira ngo ubagarukane muri ya mood yawe muri ya mood bari barimo wari warabashizemwe mbere itandukaniro ry'uno munsi nakahise ubona ari ijyahe wipfuza kuva hamugashikaye? Bon jewe wahereye kumbaza kubijanye na DJ Chento. DJ Chento asa n'umuntu Imana bon ni nk'itara Imana yacishije ko ngo rimurikire kugira ngaruke muri game. Ndashimira cyane Chada n'umuntu yaje n'umu jeune producteur mugabo atasidia afise muga afasha kugira umuririmbyi ashobore gusora ikintu gifise akanovera. Bon yaraje arambwira yuko yumvirije imiziki yanje nsa n'umuririmbyi yandika neza muga nkene uwundi muntu amfasha kugira mbere ruhande nkora umudiho mwiza ijwi risohoke neza. Ndamushimira gushika n'ubu Chada. Niho rero nagaruwe kandi n'umugore wanje yamfashije kwandika indirimbo yitwa Kidahaga. Kidahaga indirimbo yangaruye neza muri game. Ariho rero naciye ndonka DJ Chento from UK mu Bwongereza. Naronse connection ya DJ Chento from UK a partir y'indirimbo Kidahaga. DJ Chento rero nsanga mu DJ azwi isi yose kandi afise umutima wo gufasha. Nasanze ari Umurundi nsanga mu DJ nawe azi ukuntu ari vyiza gufasha bene wabo. Umva acara aranzamura acamana featuring dukorana ikidima acanyongera n'iyindi kubera ziko MD Data ari umuririmbyi agezweho muri generation acamahona nawe gukorana nawe kandi encore une fois na DJ Chento. DJ Chento yani mama wa boîte menshi y'isi. Warabonye ama challenge ikidima wonsaza bigira ni au niveau international. Hamubona umuzungukazi parce que à partir de DJ Chento naronka ma message y'abantu bari mu Mexique, Brazil baje kuryoherwa mu Bwongereza bakaca bamubaza qui a chanté. C'est moi avec un certain Aimable Taya.
bikaca rero bimfasha nanje kugarura ya esprit yanje yari yaratakaye, nsubira kubona nabonye umuco mvuye mu mwiza. DJ Cento ni umuntu nshimira cyane, Imana imuzigame, Imana imuhezagire. Vraiment merci beaucoup DJ Cento. Nshimira n'abantu baba promoters, ndashimira cyane bivuye ku mutima. Hari umugenzi wa Sal-G yitwa Mipro, niwe yigeze kumbwira ngo taya kumengo we waravye kuririmba kuva Sal-G wese yaratakaye no waratakaye. Uti hari abantu baca bibaza byinshi ko mwacitse intege kubera mugenzi wanyu yagize ikibazo. Uti none ntiwogaruka? Ndandika ijya rero indirimbo na Marve nusubira numva avuze ngo taya ngo agomba kugaruka, ngo mugane twifuza ko garuka kweri n'ibintu bidafise inguvu. Marve nawe amayindi poa yo kwandika ikintu gisukuye vraiment kidahagara kunzu. Naciye nsaba support madame kugira zara mu gutwi yumve ko amajambo nanditse abandi bayumvise, harimo imvugo ngereranyo n'imvugo mbabarira amatwi muri message ngomba gutanga. Nshimira rero na DJ4 na Chade na Masterland baje baramfasha gukora ikidima correction, baje kumfasha gukora kidahaga. Jusqu'à maintenant abo nibo bangarukanye muri game. Shimira rero na Bamba la Boss na Diviniki bamfasha muri bimwe nshaka kuja kwa Masterland gukora nafise uburyo. Bon, hari igihe nyene umuririmbyi abakeneye déplacement, bakeneye caza gufungurira ari ubona cako ya sister help me this baramfata mu mugongo. Nico gituma nagarutse rero muri game, kandi nkashimira cyane na Uncle Alois Kigu ari mu Butaliyano na Anti Bucumi Jan, babonye yuko vraiment umuziki ari ubuzima. Kuko babibonye connaissance umuziki wangejeje ko nabo baratahuye yuko urukundo ruri mu bantu. Iyo abantu umaze kugira abantu benshi bagukurikirana n'inshuti zaheza zikaryoherwa, nabo bahagurutse bariko ravuga uti dufashe umuneve wacu turabaho yoshika. Ego taya hari ukuntu uri kuravuga umengo nariko ndafilinga kajya kababara umengo wari ufise, hari ijambo riko ravuga rya Sal-G, ariko imbere yuko ninjira gatoye muri ico kibazo naciyengira muri ako kababaro nariko ndagusomamwo, nashaka kumbwire canke uyagira bariko radukurikirana madame wafise nivo ingana gute mu kwandika? Madame wanje mvuze nivo yo kwandika umuziki, simvuze nivo yo kwishuri. Bon, nivo y'ishure nayo nyene narayifise, naje no kwiga narize, ariko amashure urashobora kubuza ubwenge bw'ishuri utazi ubwenge bw'ubuzima. Parce que mu gifaransa bavuga la science sans conscience est une ruine de l'âme, tu sais. Twebwe n'umudamu wanje ntitwita ubwenge bw'ishuri. Hariho abarisanse barara mu makanivo barize, n'abafise master bafishe ubwenge, ugasanga umuntu adafishe ishure imwe abarusha ubuzima. Abantu bose badandaza muri iki gisagara ca Bujumbura nibo bantu benshi ntibiza, ariko ukuntu ekonomi yabo bayitunganya, inyifato yabo irusha n'abize amashuri. Abo usanga abafise amashuri umengo nibo bijuju kurusha batize. Bon Marley ntiyize ishuri, ariko yarashoboye gufasha abantu benshi kuri isi à travers ama message yaragera atanga, yarahujije n'abantu batumvikana. Tu te rappelles Bon Marley ntiyize, c'était un simple soudeur, un enfant de la rue. Natwe amashuri ni vyiza kuyiga, mugabo base dufise na madame wanje mu nyandiko n'ubwenge mvukanwa Imana yaduhaye. Twanditse ikintu turi babiri, je na murongo ntazi ko nawe akunda umuziki, abo nawe mu bangarukanya rimwe, kuko ndamurongo hoho naciye ndabiheba. Mugabe bariwe n'undi ko nahora mfise iyo mpano
cyane niyo sanse yo gukunda umuziki acavuga ati none wabihebeye iki ntubutinyi wo mubana kumubarira icyo ukunda taya ndiko ndumviriza madame afise uruhara runini mu igaruka ryawe akanya nigwa kugira ngo umushimire imbere y'amaso y'abantu. Chérie, sinzi ko nokorera amajambo arenga 3 abutuma norira. Ntunyikeka na rimwe ngo ndi umuririmbyi aja mu muziki ngo akuvange. Habuntera intege kugira icyo nakunda kuva ndi umwana kibeho. Urakoze sheri. Kuko hari abantu bazi ko umuziki ari ukuba envoyeur. Oya. Kandi nzokigwanira kugira agateka madamu yampaye mu kungarura muri muziki. Sinzo mutrompe nciye mu muziki. Kuko abantu benshi kuva ndi umwana papa wanje n'umuririmbyi barabinyankishije gushika aho bigarukamwo imvi ziriko ziraza. Nico bituma aya musoza akorotse kandi uyareke aze nk'imvura kuko abantu benshi bagenda bafise ibibakomeretse. Aho ubona ngwana ntibazi kuntu uri kuraririmba umutima wuguruka unezerwa. Nuziri kuratanga message yubaka bihimbara abantu benshi. Je kubona madamu ntanyikeka naho ngenda jenyene ngo ngiye guturuna umuziki niyumvira ko je ndimo wa mugabo aja kurondera abakobwa ngo bakore je ndaja no muri ville nkagarika umukobwa wese mwiza nkamari abasha kuza muri video yanje urashaka kuyizamwo kugira nshobore gushika kuri objectif muga madame amubonye ndana mu présence ntacavuga ngo tu vas coucher avec elle, tu vas faire tout ça. Nico gituma je dois respecter ma femme. Uko tumeze kose, big up my wife. N'abandi bigireho kureka umuntu ngo a feeling cy'umutima ushaka kwa. Inshuti bagenzi amajambo yo kuvuga arabura ariko ni byiza ko amawibuka icuri ni vyiza ko amawibuka gushima uhoraho. Hari umuntu akuri ruhande utaziyo yavuye ariko yazanywe n'uhoraho. Aimable Taya amasoza ariko arakorora afise impamvu afise byinshi afise ku mutima ariko nakubwiye hari kamwe mu kababaro nari nabonye ariko narinzi yuko ariko kaza kuza kumubabaza ariko ikimubabaje igikurungira uracyumvise ariko sorry cyane kuri Aimable Taya. There is no matter, yeah. I understand. Life is like this. Ubuzima nuko bumeze abantu barashobora kubona umuntu ngo ari mu muziki nibazi ko ari byo yahawe n'Imana. Nico gituma hari ibintu bibiri. Hari ikintu nico gituma vyanse ko mbiheba. Hariho umuntu yinjira mu kintu ari kikimuteye. Hariho n'ikindi rero aba arico Imana yaguhaye. Naho tobukisi cyane muga Imana iyo yarakigushizemo. Hari abaririmbyi baririmba neza muga kugira bamenyekane vyanka kubera Imana itabibashakiye. Nkaje nta bintu biri hit cyane ndashobora kurealiza ariko mbonye abantu banzi mbonye je nashoboye kuva no ku izina rya papa wanje amenyekanye iryo rya Taya kuri uririmba aririmbye rwa Taya ya Burundi. Je nakuze ngendera ku izina rya Taya. Jene twubundi yakunze Aimable mugabo nise Aimable Taya kuko Taya ari ryo zina rya papa yakuye mu muziki kwa kandi numo ndarikunda respecta ubu abo numva hakwitwa yakunze Aimable numva no kwitwa Aimable Taya of course. Yeah, of course hakwitwa yakunze Aimable atuma yumva yo kwitwa Taya ya Aimable ariko kimwe mu kibazo nari nashatse kuvuga ariko reka duse no bacihoza tugaruke kuri iki kibazo Aimable Taya ari karagaruka byifashe gute mbega uno munsi inyuma y'indirimbo uri kurakora na Dankala
twumvise audio twitege ryara amasanamu vyifashe gute uri kutegura kunezera abakunzi b'umuziki wawe gute na cyane cyane ko nafise umuziki mwiza umeze neza? Bon, jewe cyo ndiko nditegurira nuko video yogenda neza tu kuko nari maze iminsi ndondera Queen video kandi bitanyoroheye kubera benshi barataratahura bazi ko abaririmbyi twambika aba Queen video busa tubereka imico mibi, ariko je mu buzima ndifuza ko ujya mukobwa nkoresha muri clip aba yambaye negereza kumwambika mu rufasoni, kuko na je naravyaye mukobwa niyabona uwundi namwambitse nabi kuko ama video agumaho nazombaza ngiye kumuha kubera ko wambaye uko azombaza papa ujya wambitse muri clip ntihari umwana w'abandi, kandi ivyo mbabaza nta nico noronka ndamwishura. Yes. Taya ubutumwa ku barundi ariko aragukurikirana bagushigikire gute, tunagira ko inyuma yo gushima inyuma yo gukora amosozi gahakwa kuturiza ndetse nawe ariko aradukurikirana ndazi yuko bitaza kuborohera guheza ino video, ubutumwa ku barundi na cyane cyane ku muziki wawe kugira ngo bagushigikire bamenye nuko bagushigikira? Bon, je sinashaka ko abarundi bafasha jeje nyene, nari nifuza ko bahera ku bandi bakurira umuziki kuko barabatesheje agaciro. Kuva ku bakera nta gaciro bafise mu muziki, nabo nyene vyarabananiye ukuntu bakiha kubera abarundi badakunda ivy'iwabo. Abarundi nibabanze bige gukunda ivy'iwabo kwanza, bashigikire abaririmbyi b'iwabo. Nk'ikintu kimbabaza gushika n'ubu ndiyumvira abo bantu b'abarundi ingwara tugwaye nkayibura. Nk'ubu maze iminsi niruka ndondera ukuntu amandura dukoreramo clip, ugiye ko akubaza ngo so wawe ninde, ngo we ruwa hehe, ngo amahera nahubatse uzoyagarura muri ivyo uri kurakora. Mugahagera amakonseri Natasha uri he tuguha amahera ngahe, Fizo uri he, Sadbi uri he, Emerson uri he, Masterend uri he, Corridor Magic ya MB Data uri he, Tudofin Dankara uri he, kugira babahe inticanikize y'ukubahenda kubera babona yuko mu kwegera babene gihugu batonya abaririmbyi barakundwa. Bace bavuga ngo Sadbari nga Natasha nga Fizari nga bace baza barabirukira mugana cyo tuge kubasaba ama service nkene etage yawe ndayikoremo clip, nkene piscine yawe, nkene aha anyi hotel yawe ukacugara. Nico ntibazi ko Burundi twebwe abaririmbyi dukeneye ko isi yose ibona ko Burundi ari bwiza, hari amazu meza, hari ama hotel meza, hari imiduga myiza. None tuzobanza gufata indege ku mahera tudafise tuje New York, Los Angeles, tuje Miami Beach kwerekana ubwiza bwa Amerika orede yo kwerekana ubwiza buri mu Burundi. Vraiment c'est très honteux. Abantu barakwiye kwikebuka bakunda abarundi, bashigikira abarundi, bumve ko ari abarundi, bumve ko Imana arona abarundi bapfupfiriye mu bindi bihugu bavuti muzompambe asiganditse testament. My mother ran this Burundi, I have just to die there. Because I'm born there and I should just die over there. Nico rero nobwira abantu ko bategeza kugira conscience. Aya marira ntiyavuye ku busa, yazanye n'ibintu byinshi bibabaza abaririmbyi, kandi yaje wofata abaririmbyi bose uti nimuririre rimwe bose boca barira, kuko umuririmbyi wese afise ikimubabaje. I swear nta muririmbyi adafise umubabaro. Murakoze. Reka je ndagushimire, nta nuko mfise no gushimira ariko ndagushimira ku butumwa canke kuri message nziza uhaye abarundi ndetse n'abakunda umuziki w'Uburundi. Neza cyane. Ndashimira kuva ku bategetsi baturongoye, kuva ku bantu bose bariko baragerageza yuko ibintu bimwe bimwe vyohinduka mu muziki ndundi, aba promoters, ama radio, kuva
Buja FM, kuva RFM, kuva Rema FM, kuva RTNB, kuva Indundi TV, CRN TV, Buja TV, Waka TV, abo bantu Black TV, abo bantu bose bariko baragira inguvu ngo umuziki w'u Burundi, entertainment y'u Burundi izamuke. Aba bantu batwumva nshimira nawe twakoreye interview kuri umubosi wa Bamako Restaurant Hotel mu Ijabe, ndamushimiye bivuye ku mutima. Imana imugirire neza kuko ari muri bamwe batahura yuko gufasha umu artiste atari guta umwanya. Imana ibagirire neza. Indundi TV kuva kuri boss wanyu yari muri Amerika, Imana imufashe namwe ku buryo muyitanze, no ku bantu bose bakunda abafans bacu baguma dufashe mu mugongo. Murakoze. Reka ndagushimira je hamwe novuga amajambo arenga kuri ayahejeje kugushikiriza. Burya nabandi mubeshe nabandi munyarusaku, ariko reka nakubwire ko ndagukunda cyane. Burya urukundo uzokunda igihugu cyawe nigo rukundo Imana igukunda, nigo rukundo Imana yari ishaka yuko ukunda abandi. Nakubwiye ko tubiri tuvurana ubupfu, kandi ngo ni byinshi novuga, ariko dukunda igihugu, ibyiza by'iwacu imbere, ibyacu imbere, #genda ubwire mugenzi wawe yuko ibyacu bigiye imbere, ibindi bizoza inyuma. Tuzokunda igihugu nacyo igihugu kizomenyekana gusumba. Allen the really behind camera ya King Pimax, nari kumwe na Aimable yako ubutumwa bwiza guhaye iyo video yisangiza abandi. Subscribe kugira ngo uronke n'izindi video nziza zishimishije zisumba nizi canke zingana nizi. Ja Blaze.